Muri Guinea Equatoriale ejo ku munsi w'Imana niho hatunganywa amatora y'umukuru w'igihugu aho Perezida Teodoro Obiang Nguema Mbasogo ahabwa amahirwe menshi yo gutsindira manda ya gatandatu. Obiang Nguema w'imyaka 80 ari ku butegetsi mu kiringo kirenga imyaka irenga 43. Niwe mutegetsi amaze ku butegetsi imyaka myinshi kw'isi kiretse intwaro za cami. Uwo bahanganye aboneka ko afise ijunja ni Andres Esono Ondo w'imyaka 61 wo mu mugambwe Convergence pour la démocratie sociale. Ondo yavuze ko afise ubwoba ko ashobora kuba kwiba amajwi muri aya matora y'umukuru w'igihugu y'abasenateri hamwe n'abashingamateka. Muri Nigeria abantu bitwaje inkoho zikomakomeye baragavye igitero ku kambi y'abasirikare hamwe no ku gisagara kiri mu buraruko bushira ubuseruko bw'ico gihugu, bica abasirikare 9, abapolisi 2 hamwe n'abasivile. Amakuru atangwa n'abajejwe umutekano hamwe n'abanyagihugu baba muri utwo turere avuga ko bagizi ba nabi baje mu makamyo kandi bakekwa kuba abo mu muhari w'iterabwoba ukorera mu karere ka Afrika y'Uburengero. Bavuze ko bateye igisagara ca Malam Fatori muri komine ya Abadam ni ku mugoroba wo ku munsi wa gatanu gushika mu gatondo ko ku munsi wa gatandatu w'indwi irangiye. Malam Fatori ni igisagara kiri mu birometero 200 uva i Maiduguri ku mugwa mukuru w'iyo ntara. Washington, ijwi rya Amerika. Mevugwa hanze y'umugabane wa Afrika hano muri Leta Zunze za Amerika, umugabo w'imyaka 22 yararashe yica abantu 5 akomeretsa abandi 25 bari mu nzu y'ubutambiro ikunze guhurumbirwa ko n'abakundana bahuje ibitsina mu gisagara ca Colorado Springs muri leta ya Colorado mu burengero bwa Amerika. Umukuru w'igipolisi muri ico gisagara Adrian Vasquez yavuze ko ubwo bubisha bwabaye mu ijoro ryo ku munsi wa gatandatu rishira uw'Imana kandi ko hatowe n'inkozi 2 muri ico kibanza. Abakora amatohoza bavuze ko bakiriko bararondera imvo yatumye ico gitero kiba, ariko umushikiriza amanza mukuru wa komine El Paso ico gisagara cegukira Michael Allen yavuze ko abategetsi bakiraba nimba ico cyaha cyo kurikiranwa nk'icyaha c'inzigo n'urwanko rw'akazikira. Perezida Joe Biden yavuze ko abakundana bahuje igitsina bamaze imyaka itari mike bankwa urwanko rurenze urugero hano muri Leta Zunze za Amerika. Nayo mu karere k'Uburusiya na Ukraine ibisasu biturika byarumvikanye mu karere ka Ukraine gakikuje ihinguriro ry'umuyaga nkuba uva mu bumara bwa nucleaire iri mu ntara ya Zaporizhia ku munsi wa gatandatu mu gatondo. Umukuru w'ikigo ca ONU kijejwe kugenzura ivy'amasoko ntanganguvu ya nucleaire Rafael Mariano Grossi yavuze ko uwo wese ari nyuma y'ivyo bisasu akwiye kubihagarika ubunyene, akavuga kandi ko bariko barakina n'umuriro. Grossi yasabye Uburusiya na Ukraine kwemeranya vuba gushiraho akarere gakingiwe mu micungararo y'iryo hinguriro. Washington, ijwi rya Amerika. Nayo ku mugabane wa Buraya ibihugu bikize kuruta ibindi kw'isi bihurikiye mu mugwi G7 byavuze ejo ku munsi w'Imana ko akanama ka ONU kajejwe amahoro n'umutekano kw'isi gakwiye guhaguruka kagafata ingingo ruhasha kuri Korea ya ruguru. Abashikiranganje b'imigenderanire n'ayandi makungu b'ivyo bihugu babivuze inyuma y'aho ico gihugu kirungikiye mu kirere ku munsi wa gatanu misile zigenda ikirere kirekire zo mu bwoko bwa balistike. Akanama ka ONU kajejwe amahoro n'umutekano kw'isi karakorana kuri uyu munsi wa mbere ku kibazo ca Korea ya ruguru. Uyu mubonano wasabwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibihugu vyo muri G7 vyavuze ko irigerageza rya misile rya Korea ya ruguru ryo ku munsi wa gatanu ari ukundi guca kubiri n'amategeko
Perezida wa Kenya William Ruto ari mu ruzinduko rw'umunsi umwe muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho yageze kuri iki cyumweru ku mugoroba. Biteganijwe ko agirana ibiganiro na mugenzi we Antoine Felix Tshisekedi. Ibiganiro biri bwibande ku ntambara ibera mu majyaruguru y'uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Kenya yohereje ingabo mu mutwe w'ingabo z'umuryango w'uburasirazuba bwa Afurika zishinzwe kugarura amahoro muri ako karere. Urugendo rwa Perezida Ruto ruje rukurikira urw'umuhuza mu kibazo cya Kongo uyasimbuye Uhuru Kenyatta uherutse gusura Kongo. Kenya iritegura kandi kwakira ibiganiro bizahuza impande zombi zirwana. Mu Burundi, umukuru w'inteko nshinga amategeko aravuga ko umuhuza w'abarundi ucyuye igihe Edouard Nduwimana atagejeje kuri iyo nteko icyegeranyo gikubiyemo ibyo yakoze. Inkuru irambuye Eloge Wirikaneza. Daniel Gerard Ndabirabe yaramutse n'ama nshinga amateka y'u Burundi yashimye kubwira ivyo vyagirije n'imyidogo abaserukira abanyagihugu ari nabo bemeza ubwa mbere uje mu mabanga y'umuhuza w'abarundi. Hari kuri uyu wa gatanu umunsi umwe harahemejwe umuhuza w'abarundi mushasha. Yavuze ko Edouard Nduwimana yaciye ku bintu n'urutonde ruhasanzwe yanka kuja kwereka abashinga amateka icegeranyo ca nyuma. Ndabirabe yabishikirije asa n'uwitanga abashinga amateka babwira kutamubaza cyabiteye. Nimuzohavemo bimbaza nagiye ndababwira ikintu kimwe ko mwahavuye mu kibazo muze mu kimbazo. Murabona itariki tugezemo mu Usman yarahasanzwe nkuko biba bisanzwe bikorwa. Murabona ko ataje gupresenta raporo yiyo kandi ibihe byaraheze. Nashobora kongera kuza kupresenta iyi raporo, ubundi yateza kuza hano agatupresenta raporo, ariko twarumvise ko nko mu kwezi kw'icumi yaramenyesheje ko banyamenyesheje umuntu amutuma ko bishobora kuzomugora kuzaza kuduha raporo. Ariko imbere yo kw'icumi yari yarambwiye ati murandindira gatoyi nzoza kubapresenta raporo, ko kw'icumi kwaraheze ntacabaye kugira tuje mu buruhuko. Umukuru w'inama nshingamateka afata inyifato y'umuhuza w'abarundi arangije ikiringo nk'agasuzuguro. Sinzi byamugoye, ariko nta byamugoye kubera ko turumva ko akora n'amasorti hirya no hino mu gihugu no mu banyamakuru. Mugabo hano twebwe twabikeye ko dupresenta yaje rimwe upresenta rapport rimwe, c'était un rapport d'étape à un moment donné. None ubu nayo kimunaniye n'ibyo rero ntimuze mumbaza ati none ko tutamubonye aza kuduha raporo ya nyuma. Abamenyesha makuru Daniel Gerard Ndabirabe bavuga Edouard Nduwimana yabakoranije ku wa 15 ku kwezi ku mugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura abereka bimwe mu byaranguye nabo bakoranye muri imyaka 6 iheze. Urwego rw'umuhuza wituwe n'abenegihugu bo mu gihugu cyose 19,930 bari mu madosiye 8,828. Muri ayo madosiye 1,886 twasanze ashobora kwakirwa. Amadosiye 592 ntiyakiriwe kubera ingo twabanza gusigurira abenegihugu. Ubu rero muri kino gihe amadosiye 188 niyo ariko arigwa, 502 akaba yaratozerewe. Bamwe mu bitura urwego rw'umuhuza bararugaya abana bo mu ntara ya Cibitoke mu buraruko bushira uburengero. Atwebwe twabuze abacu ku 6 ntaco turabona umuhuza yatumariye kuko n'ivyacu biricyari mu kinyago. Ugiye kubaza bakwita umumenja ugiye icyo uvuze cyose ngo nibwo ari bwa bwoko urumva nta n'ijambo dufite twebwe. Nk'ubu ugende ko ndaraba pare yiwanje nta na kimwe yigeze amarira kuko ibyanje byose ibyo yari kundona ibyo nari kumurondera ko ntiyagishikiyeko. Rero apare y'abandi nka leta n'abandi ko nabambona bahuza bo mu nzego za leta sava mugabo mu bene gihugu nawe ndabona avuga ati kigenda gihabona umuhuza ntaco ndacumva ko bamushiraho twumva kumenga arafise icazofasha mu gihugu nk'amatata ari karaba nk'izi nzego za nk'ayo abantu barenganya ku matongo leta barenganya canke abanyagutwabo. Nico narinze ko bamushiriye ariko ntaco mbona kitambuka naco mbavu yo kwerekana neza ico bamushiriyeho akagikora atagishoboye bagashiraho uwundi mugabo amushizeho hari umuhuza akerekana ubuhuza bahuza bari bo nk'amatata ari mu gihugu nimesha hamase n'amatata hariho mu ngi wacu mu mazone muravye mu bushoho ibara ryaraguye abantu bararengana utacamira.
ku rubuga rwe rwa Twitter Edouard Nduwimana yanditse ku munsi wa gatanu ko atigeze amenyeshwa na rimwe ko hari hatekanijwe ku rutonde rw'ibikorwa by'inama nshingamateka ugutanga canke kwerekana raporo. Yongera ko atangingo canke itegeko na rimwe bimusaba kwerekana icegeranyo co guheza manda. Yavyanditse yishura ibiro by'inama nshingamateka byari byabishize kuri urwo rubuga nyene. Yagereranije ivyavuzwe n'amakuru y'ubwangushi. Abagabo babiri Daniel Gerard Ndabirabe na Edouard Nduwimana baturuka mu ntara imwe ya Kayanza mu buraruko bakongera bakaba abanywanyi ba CNDD-FDD umugambi uri ku butegetsi. Ikindi bahuriyeko no kutihanganira abatavuga rumwe n'ubutegetsi naho wa mbere ari umuhutu yahoze ari intwazangabo muri CNDD-FDD ukiri umuhari w'inyeshamba wa kabiri nawe akaba umututsi w'umusivile yize amategeko. Ku munsi wa kane igenekerezo rya 17 ukwezi hatowe umuhuza w'abarundi mushasha Emero Hantine Kanyana yahoze ari umushikiranganji w'ubutungane abaye umukenyezi wa mbere ajejwe ayo mabanga. Eroje Urikaneza, Ijwi rya Amerika. Mu Rwanda umudepite warimwe mu mashyaka ari ku butegetsi FPR Inkotanyi Jean Pierre Celestin Habiyaremye yeguye ku mirimo ye. Yabwiye Ijwi rya Amerika ko nyuma y'umwaka n'amezi 9 afashwe yarenze ku mabwiriza yo kwirinda COVID-19 polisi y'igihugu muri iyi minsi yamuhashe igitutu bituma yisuzuma nk'uko abivuga ahitamo kwegura. Avuga ko iyegura rye ntaho rihuriye no kunywa inzoga byaviremo umudepite w'ishyaka PL kwegura mu minsi ishize. Abaturiye umupaka w'u Rwanda n'u Burundi mu karere ka Bugesera mu Rwanda barasaba ko inzira zo kunyura mu mazi zifungurwa ntibanyure gusa kuri douane. Bavuga ko kuhanyura ari urugendo rurerure kandi rubahenda. Asumutakaboyi hajya gushira ibyumweru hafi bitatu imipaka hagati y'u Rwanda n'u Burundi ifunguye, nyamara abaturage bayegereye mu karere ka Bugesera baravuga ko bataratangira kuyifashisha mu buhahirane. Ikibazo nyamukuru abo baturage bagaragaza na amafaranga yo kwipimisha COVID-19 bakwa ku mupaka. Benshi bumvikanisha ko muri iki gihe batabasha kuyabona. Ijwi rya Amerika ryasuye isoko rya Kamabuye hari kuwa kane w'icyumweru gishize ni mu murenge wa Kamabuye. Mbere yuko imipaka ifungwa mu mwaka wa 2015 abaturage babwijwe rya Amerika ko iri soko ryaremwaga n'abarundi benshi ndetse n'abanyarwanda. Shira abarundi bazaga bagashora amatungo y'imyaka ariko ubu naho byagaragaye ntabwo bakiza. Kumva ko bafunguye ariko n'amakuru paka y'Uburundi waba yaje kumva fashwa kwaciye kuri douane ariko ntaje ndabona. Ntabwo baraza pe, ntabwo barabakingura ngo abantu bari guca kuri douane bari bakayerekana ibyangombwa reka mu mazi ntabwo byemewe. Cyane niho byatera byiza barekuye hose no mu mazi bagacamo. Nta nubwo ahubwo turanababona. Ariko aho intangiriye nta barundi bari bwaze muri rino soko. Iyo ukomeje kuganira nabo baturage nibwo sobanukirwa neza impamvu batisimira kunyura kuri douane kandi inzira zarabaye nyabagendwa. Kubera inzara n'amapfa nta bucuruzi buhari ko mwatworohereza tukajya tubona utugeto tukajya nk'u Burundi tugahahirana nk'uko twari tugahahirana. Hariyo bashiki bacu, hariyo bishwa bacu. Andi barafunguye ntimujya se ukajya wose gute wabona amadolari 15 n'inzara ko kwambuka utanga amadolari 15 ahuye n'ibihumbi 16,400 y'amanyarwanda. Kure kugira ngo yabone n'irizuba n'iki gishira ubona hangaha ntabwo yapfa kuboneka. Ibyatworohera n'ibyo guca mu mazi hano. Ntabwo turajya guhahirana hanze y'igihugu, ntabwo turabasha kugerayo. Imbere y'igihe nyine bitaragenda kuba tarafunga amayira asanzwe habaga ari hafi na hafi karinze kujya kuzenguruka ku mupaka kayira kari aho ngaho umuntu agenza n'amaguru tukarima isoko ryo hakurya tukagaruka ari amahoro haratinze nabo ntibaraza. Uyu murenge wa Kamabuye ukora ku makomine 3 y'u Burundi, ayo ni Busoni, Kirundo na Bugabira. Kugeza ubwo nari ndi muri iryo soko nifashishije umuyobozi waryo nta murundi numwe nabashije kubona wariremye. Umuyobozi w'umurenge wa Kamabuye Rwabuhiye Jean Christophe avuga ko kugeza ubu abaturage bataratangira kongera gusurana ndetse no guhahirana. Kuba bafungura umupaka ujyana n'ubuza ntabwo ari rwinshi cyane nk'uko byahoze mbere ya 2015. Mbere ya 2015 wabonaga abaturage bahahirana cyane bajyayo kuko wasangaga hari inzira zindi nkanga Kamabuye hari cyambo cya Munzenze. Ni inzitizi kujya ku mupaka 16. Urirebye rero benshi barindiriye ko ibi byambo nabyo by'amaguru babifungura. Cyane unasanga hari n'imiryango yabo irashakanye. Ugasanga umuntu avuga ati dore umuntu ndi harandajyayo gute biragenda gute ko ari hafi yareba kuva hano gera kuri douane kandi ujya gusura ari ku metero 100-100 kabica barindiriye ko
baza ibyambo nabyo byazakora. Nubwo hari abaturage batarabasha gukoresha imipaka yafunguwe kubera ikiguzi bakwa cyo kwipimisha COVID-19, hari abandi twasanze ku mupaka bo berekeza i Burundi cyangwa baza mu Rwanda. Umwe wavuganye n'Ijwi rya Amerika wari ugiye i Burundi avuye mu Rwanda gusa ntiyifuje ko dutangaza amazina ye, nawe yagaragaje ko abangamiwe n'amadolari 15 yatswe ku ruhande rw'i Burundi ngo abashe kwipimisha COVID-19. Ku ruhande rw'u Rwanda bo basabwa amafaranga 5,000, ni ukuvuga amadolari hafi 5 y'ikiguzi cyo kwipimisha COVID-19. Mu cyumweru cyashize baguverineri b'intara y'Iburasirazuba Gasana Emmanuel w'intara y'Amajyepfo Kayitesi Alice bahuriye na guverineri w'intara ya Kirundo basuzuma imibanire y'abaturage b'ibihugu byombi. Iki kibazo kiri mu byagaragajwe nk'ibibangamiye abanyarwanda n'abarundi baturi imipaka yombi. Guverineri w'intara ya Kirundo Hatungimana Albert yari yavuze ko nta bushobozi bafite bwo kugifataho icyemezo, avuga ko bazakora ubuvugizi ku nzego bireba bikabasha gukemuka. Mu bindi bemeye gukoraho ubuvugizi harimo kuba abaturage bakongera gukoresha ibyambu bitandukanye bakoreshaga bambuka bakoresheje jeto aho gukoresha imipaka minini gusa. Iki kibazo cy'amafaranga asabwa mu kwipimisha COVID-19 kiranavugwa no ku mupaka uhuza u Rwanda n'u Burundi Kanyaru, kuko naho amadolari 15 naho abaturage bagaragaza ko bibagoye. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali. Mukomeje kumva radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Muri Republika ya Demokarasi ya Kongo mu ntara ya Kivu y'Epfo mu gace ka Murongwe hashize amezi 2 nta mvura ihaguye, abahinzi baratabaza. Ni inkuru ya Vedaste Ngabo. Aba bahinzi bahinga Kaseke, Mbrayadra, Karongwe na Katanga bavuga ko imwe mu mirima yabo y'ibigori, ibishimbo, amashu ndetse n'imyumbati yumiye mu mirima bitewe nuko kuva ikigembwe cy'ubuhinzi cyatangira imvura itaragwa. Kubera izuba ryenda serikaka cyane imirima yose yononekaye, nta kintu na kimwe tugikora. Hamwe rero n'ubuvyo izuba ryo bandanye twabona ko dushaka gufira mu bana kwera. Michel Kabongo n'umuhinzi wo mu kambi ya Mulongwe igihe yarafite umurima yitwa Kaseke, avuga yuko nyuma y'aho imyaka yabo yumishijwe n'izuba ubu ibiciro by'ibiribwa nabyo byaraduze ku masoko. Ibiciro byaraduze bivuye ku ibura ry'imvura, kubera twengahe Murongo iwacu ubufu twara tubugura ibigozi 3,000, ariko no munsi tuvugana ikigozi kikaba kigurwa amafaranga 600, ikigozi cy'ibiharage tukaba twara tukigura 1,200 cyatatu, ubu naho kikaba kigeze ku mafaranga 2,500. Umuceri twahora tugura amafaranga 1,500, ariko ubu tukaba tugura 2,500. Turabona ko ari ibibazo no kuvuga abantu bari biteguye ngo barime kuri sezo A, mugabo gushika amasatu tuvugana nta mvura n'izuba gusa riguma rituko. Aba bahinzi bashimangira ko bashobora kuzibasigwa n'inzara kuko ibyo basaruraga byari bisanzwe bibafasha mu gihe inkunga bahabwaga n'ishiramwe rya Loni gita ibiribwa ya PAM yabaga yatinze kuboneka. Ariko aba bahinzi bavuga yuko ubu batunzwe no gufata amadeni. Iyo mfashanya haseri iza itevye igitevye rero tuca mu gihe tuba twararimye imvura ikanka kugwa, ivyo turimye tukabura ukuntu tubironka kubera imvura itaguye, tuca dukoresha kuza turajya amadeni. Hari igihe ugenda nko ku mukongomani afise amafaranga akakugurana, ugaca ugenda ugacoca umwungukira, nimba guhaye 10,000 cumuha 15. Ayo mafaranga rero niyo ucuzura ahereza abana kugira ngo bajye. Nahimana Mathias numwe mu bahinzi b'intangarugero bo muri inkambi ya Mulongwe asobanura yuko yinjiye mu gihombo bitewe nuko amafaranga yose yashoye mu buhinzi yapfuye ubusa bitewe nuko izuba ryumishije imirima ye. Akaroroje nahora nimbura hagati y'itone n'inusu y'ibiharage n'ibigori, mugabo uyu mwaka ibyo twarimye byose turahombye bikomeye. Nk'ubu nari namaze kurima ikare 6, kandi ikare imwe ngaha kuri babanyi bacu b'ababembe ikare tuyikota ku 200,000, hama ikare 6 turumva n'ibihumbi 120, tukaca tuyirimisha ku 225, ikare 6 turumva n'ibihumbi 105. No kuvuga iminota rero ndiko ndabivuga twebwe ibintu byose twarimye twari twamaze gutera ibigori ibiharage byarumye byose byumiye rimwe. Gusa nubwo mu nkambi ya Mulongo abahinzi baho bavuga yuko imvura itaragwa kuva ikigembwe cy'inga cyatangira, abahinzi bo mu nkambi ya Lusenda ndetse no mu bindi bice bya Fizi na Uvira bavuga yuko batangiye gutera imyaka bitewe nuko imvura iri kugwa rimwe na rimwe. Vedaste Ngabo, Ijwi rya Amerika, Uvira.
imikino y'igikombe cy'isi umupira w'amaguru igeze ku munsi wa kabiri muri Katari mu mukino wa mbere wabaye kuri iki cyumweru ikipe ya Equateur yatsinze iya Katari ibitego 2-0. Imikino iteganijwe kuri uyu munsi ku isaha ya GMT isa 7 Ubwongereza burakina na Iran, isa 10 Senegal irahura n'Ubuholandi, isa 1 z'ijoro Leta Zunze Ubumwe za Amerika irakina na Pays de Galles. Mu karere k'ibiyaga bigari mu mupira w'amaguru ikipe y'igihugu cy'u Rwanda yakinye imikino 2 ya gicuti yihuje n'ikipe y'igihugu ya Sudani. Jean Claude Munyandinda. Uyu mukino warangiye Amavubi y'u Rwanda atsinze Sudani igitego 1-0. Iki gitego cyatsinzwe na Gerard Gohu mu gice cya mbere cy'umukino. Uyu mukino wa gicuti warangiye mu mvururu zikomeye kuko hadutse imirwano hagati y'abakinnyi b'u Rwanda n'Abasudani. Izi mvururu zasembuwe n'umukinnyi w'Amavubi Muhajiri Hakizimana. Kuwa kane w'icyumweru gishize nabwo u Rwanda na Sudani bari bahuriye kuri stade ya Kigali Nyamirambo, umukino urangira amakipe anganya 0-0. Tukiri umupira w'amaguru, shampiyona y'icyiciro cya mbere yarakomeje hakinwa imikino y'umunsi wa 10. Kuwa gatanu ikipe ya Gorilla FC yatsinze Bugesera FC ibitego 2-0, Rutsiro FC inganya na Musanze FC igitego 1-1. Ejo ku cyumweru Rayon Sport yanganyije na Mukura Victory Sport ibitego 2-2. Marine FC yatsinze Tenseur FC ibitego 3-0, naho Police FC itsinda Espoir FC igitego 1-0. Imikino itatu isigaye y'uyu munsi wa 10 wa shampiyona irakinwa uyu munsi kuwa mbere, izakomeza ejo kuwa kabiri ndetse n'ejo bundi kuwa gatatu. Ku rutonde rw'agateganyo rwa shampiyona ikipe ya mbere ni Kiyovu Sport ifite amanota 20 mu mikino 9, naho ikipe ya 16 ari nayo ya nyuma ni Marine FC ifite amanota 5 kuri 30. Tunyarukire muri tenisi aho mu cyumweru gishize habaye igikorwa cyo gutoranya abana bakiri bato bafite impano muri uwo mukino. Iyi gahunda yateguwe n'ishyirahamwe ry'umukino wa tenisi mu Rwanda ku bufatanye na Komite National Olympique y'u Rwanda. Fidel Kajugiro Sebarinda ushinzwe iterambere rya siporo muri Komite National Olympique y'u Rwanda arasobanura uko iki gikorwa cyari giteye. Navuga ko ari igikorwa gisobanuye byinshi kuko nk'uko mubizi kugira ngo umukinnyi wese ashobore kujya mu irushanwa riniri agomba gutegura. Komite Olympique rero tubifashijwemo na Solidarité Olympique hari gahunda ibamo yo gukurikirana abana bakiri bato bafite impano bagategurirwa imikino Olympique y'abakiri bato. Iyi gahunda rero ikaba ireba by'umwihariko abakiri bato bategurirwa imikino Olympique yo mu mwaka wa 2026 izabera i Dakar muri Senegal, kandi nanone ikazaba n'inzira navuga ko mbere y'iyo mikino ubundi haba n'imikino nyafurika y'urubyiruko nayo izaba mu mwaka wa 2026 i Maseru muri Lesotho. Fidel Kajugiro Sebarinda arakomeza tubwira niba iyi gahunda yaratunganye nk'uko byari byitezwe. Ntabwo navuga ko cyagenze uko twabyifuje 100%, ariko navuga ko 90% cyagenze neza kandi kiracyanakomeza. Ni gahunda batari basanzwe bamenyereye ku buryo hari utuntu tutagiye tunoga neza, ariko twizera ko mu byiciro bizakurikiraho bizagenda neza. Ni gahunda bisaba ko umuntu akurikiranira hafi mu intangiriro rero buri gihe akenshi zizamo ingorane, ariko icy'ingenzi ni uko icy'ingenzi cyumvikanye. Mu mukino w'intoki wa basketball andi makipe 3 azakina irushanwa rya Basketball Africa League amaze kumenyekana. Mu makipe 8 yahuriye Abidjan muri Cote d'Ivoire mu cyumweru gishize, Abidjan Basketball Club yo muri Cote d'Ivoire, Seydou Legacy Athletic Club yo muri Guinea na Stade Malien yo muri Mali nizo zabonye itike yo kwiyongera ku makipe 6 yari yarahawe uburenganzira bwo kuzakina irushanwa rya BAL atagombye kunyura mu majonjora. Muri iki cyumweru twatangiye andi makipe 8 azahurira mu mujyi wa Johannesburg muri Afrika y'Epfo kugira ngo haboneke andi makipe 3 azazamuka agasanga yandi 9 yamaze kubona itike, yose hamwe akazaba yuzuye 12 ari nayo azaseruka mu rugamba rwa Basketball Africa League. Yari Claude Munyandinda i Kigali. Mu mupira w'intoki wa basketball ikipe urunani yo mu Burundi iri muri Afrika y'Epfo mu mukino w'ijonjora rya nyuma ryo guharanira tike yo kwitabira imikino ya Africa Basketball League. Inkuru twateguriwe na Desire Hatungimana. Ku munsi w'ejo umugwi w'urunani uzaba winjiye mu nkino z'amajonjora ya nyuma yo kurondera itike azogeza uwo mugwi mu nkino za nyuma zizobera muri Bekare ni Kigali mu Rwanda mu kwezi kwa 5 umwaka uza. Aroni Kagabo ikegera cy'umumenyereza w'uwo mugwi amenyesha ko abakinyi bifashe neza, amenyesha ko n'imimenyerezo bateguye kugira abakinyi bashasha baje gufasha uwo mugwi aribo Adonis Fila na Rivera Parker igenda neza cyane. Mugumeze neza, abakinyi baze neza, nta n'umwana mu mutwe, abakinyi bose bari ngaha barakwiye kugira ngo bashobore gukina izo nkino. N'imimenyerezo uyu n'umunsi wa kabiri
tumaze kugira ibimenyetso umwe no mu kanya tugiye kugira wa kabiri kugira ngo kwa kabiri tuze dutangure inkino tumeze neza twiteguye neza abashasha tumaze kubamenyesha ingene umugwi umeze icyo tubateguye kugira ngo dushobore kwitegurana. Umumenyereza amenyesha ko intumbero gukina inkino za nyuma za BAL intumbero y'umugwi nuko mu mugwi turimo two abambere hanyuma tukashika mu gice cya nyuma a Johannesburg kugira ngo twe kugenda mu mafinali Kigali. Intumbero nyamukuru nuko urunani bashobora kwikarifya, niyo ntumbero nyamukuru dufise kandi dushoboze n'Imana birashoboka tuza kwizokorwa. Mu mupira w'amaguru naho mu gisata c'abigeme muri kino gihe ihiganwa ryatanguye Eugenie Kabura arongoye igisata c'umupira w'amaguru mu ishirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Burundi amenyesha ko ashimishwa n'urwego bagezeko, amenyesha ko bagiye kubandanya bita ico gisata kugira buri mwaka gitera intambwe kije imbere. Umupira w'amaguru w'abigeme hatabonetse development naco mushikako. Rero ikintu gikuru turi kumanira na chef de département ya football féminin tugiye gutegura urugendo gushika mu ntara kugira dutangure kurondera abigeme bacu bakira mu ntara byashoboye kubegeranya n'amazina yabo canke ijya ejo dushobora kumenya ingene dukurikira amatara yabo ingene bako ratera imbere kugira ejo canke ijya ejo tuzoronka abigeme bashobora kuja mu mugiserukira gihugu i17 event amwe na event 3 kuko murazi yuko development ihera hasi. Kundwi giriya 13 nayo muhiganwa ry'umupira w'amaguru mu Burundi Flambeau du Centre yatsinze Olympique Star igitsindo kimwe ku busa, Message Ngozi yatsinze Musongati ibitsindo 4-1, Umamuru na Aigle Noir zatandukanye zinganya igitsindo kimwe ku kindi. Nako vyagenze hagati ya Burundi Sport Dynamique na Magala Young Boys, Vitaro yatsinze Atletico Niol ibitsindo 2 ku busa, Kanza United yatsinze Interstar ibitsindo 2-1, nayo Buja City itsinda Top Junior igitsindo kimwe ku busa. Desire Atungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika. Hano dusoreje aya makuru hamwe na Nadia Taha wamfashije kubagezaho, mbashimiye kuba mukurikira radio Ijwi ry'Amerika buri munsi kandi muri benshi. Dukomeje gahunda yo gusigasira umuco karande n'ururimi gakondo, dore umugani w'uyu munsi uguha akubonye arutwa n'ukuzirikana. Mutangire icyumweru neza, mwari kumwe na Venuste.